Reka subi ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'imiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudendeye Isange TV umunesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ngaha mu kibano ndabahaye mwaramutse abane ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezo ntangire byusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV imunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza ndabakengurukire rero mwe mwese mudukurikira muri mu gihugu cyacu Burundi abari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu yakore mwe mwese ndabahaye kaze amakuru tugira tubashikirize muri iki gitondo amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye kandi zikurikira aho tuza kunyarukira ngaha mu Burundi tukarabira hamwe mu gisata ca politiki ibiriko birahavugwa byose tukaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido aho tuza kurabira hamwe mu gisata kijanye na politike nyene tukaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa nyuma y'amatora yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi umwaka wa 2025 aho abanyagihugu babandanya bidoga ko ngo ivyabaye mu matora ari agahoma munwa byose turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido turaza kandi kubashikiriza zimwe mu ntahe z'abanyagihugu bari mu ntara ya Bujumbura ngaha badushikirije zimwe mu ntahe z'ibyabashikiye ku munsi w'amatora byose turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido turaza kandi no kunyarukira mu bihugu bibanye nka Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tuze kurabira hamwe ibyasohotse biriko biravugwa ku mugwi witwaje ibigwanisho M23 ndetse n'uburyo M23 irimo iriyamiriza ibiriko birayivugwa ko Kongo irimo iragandagura abanyagihugu ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turaza kandi kurabira hamwe kuriko biravuga ko hoba hari umugwi witwaje ibigwanisho urongowe n'uwahoze arongoye umugwi wa mugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa ndetse afadikanyije na Godefroid Niyombare byose turaza kubirabira hamwe uko byifashe ndetse binavuga ko ubu ngubu bamaze kwihuza n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ngo baba bashaka guhungabanya umutekano w'u Burundi byose turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido ntimuze kujya kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza ubu rero ngaha hari mu buryo bw'ipfunyapfunyo mu kanya turagaruka ku buryo bw'idonido gusa mbibutse mu fyonde sabone ndetse na partage ni muba mutarafyonda kugira muze murabambire kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza 5 kuri 5 reka rero subire mbahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere ngaha mu Burundi na cyane turabire hamwe mu gisata ca politike muri politiki ngaha mu Burundi bihagaze bite rero nyuma yo kwigenekerezo rya 5 ruheshi umwaka wa 2025 ubwo habaga amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine kuri ubu rero ibintu byasubiye kuyangara ngaha mu Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ukomeje kwagirizwa ko ngo warageze uruhara mu kwiba amatora Honorable Agathon Rwasa yahoze aramutswe umugambwe CNL biravuga ko yakomeje kwiyamiriza ibyavuye mu matora ndetse akanagiriza umuganga uri ku butegetsi kuba waragize ubusumwa bw'amatora kuri ubu rero Honorable Agathon Rwasa afadikanyije n'uwagize uruhara muri kudeta yakorewe wari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 bilavuga ko kuri ubu bamaze kwifatikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ndetse kuri ubu ngubu bamaze kugaba igitero ngaha mu Burundi ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye nkuko bishikirizwa n'ibyavuye mu vyegeranyo byakozwe n'abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini naho Bujumbura hoho rero abanyagihugu barabandanya kwiyamiriza ibyavuye mu matora ndetse bakanavuga ko ari amatora yaranzwe n'ubwoba ndetse hakabamo ngo no kwiba amajwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kwigenekerezo rya 5 ikaba rero ari ntahe zatanzwe n'abakenyezi
umunsi w'amatora. Uti rero vyagenze bite? Kuwa gatanu ruheshi 2025 Bujumbura kuri uyu munsi nyene akaba wari umunsi w'amatora y'abashinga amateka ndetse n'abajenama ba makomine. Abakenyezi batari bake rero batoye baratanze ibishinga ntahe byinshi ku kuntu amatora ngo yagenze, hagati y'ubwoba ngo bw'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure, hakabaho ndetse no ugushishwa ngo n'ivya politike n'ingorane za buri munsi. Intahe zabo ngo zirerekana ukuri kuvyiyamirizwe hagati yitekane hamwe ndetse n'uruhagarara ruboneka ngaha mu gihugu. Hafi isaha 2 z'igitondo ibiro vy'itora ngo vyari vyamaze kuzura atakanenge na gato kerekanwa muri uwo mwanya. Abakenyezi babadandaza basabasa bakaba bariko barasaba umutekano ku biro vy'itora byo kw'ishure Ekofo Gikungu ya kabiri. Abakenyezi benshi bacuruza ivyamwa n'imboga basabye indongozi zimirije gutorwa kubafasha kugira ngo bashobore gukora umwuga wabo mwituze. Umwe muri bo yikoreye igitebo civoka ku mutwe yagize ati dukeneye baduhe amahoro mu kazi kacu ntituri abasuma cyangwa se abasi b'igihugu. Abakenyezi bavuga kandi ko bahura n'ingorane nyinshi, guhagarikwa n'igipolisi, gufatirwa ibidandazwa hamwe ndetse no gupfungwa ataco bazira. Rimwe na rimwe kandi ngo barabafata bakabirukankana babitiranya n'abahungabanya umutekano kandi ngo baba bariko bararondera ico gufungura ca buri munsi. Niko umwe mu bakenyezi yidoga. Arabazwa ndetse n'ukuntu amasoko ya leta yuzuye bigatuma ndetse ngo haduka urudandazwa rutemewe n'amategeko. Martha, umwe mu badandaza b'abakenyezi, atanga ubutumwa bukomeye ku bahanuzi b'amakomine bimirije gutorwa. Dusaba abo bazotorwa guharanira agateka k'abadandazakazi bato bato batembereza ibidandazwa, na twebwe turatuma urudandazwa rugenda neza. Umumandateri wa Iprona yahagaritswe ku mvo zirimwo igipfungu. Ku rundi ruhande kandi muri karitiye Mutanga Sud ya Bujumbura, umukenyezi yaserukiye umugambwe Iprona mu kurorera amatora yarahagaritswe mu buryo butaboneka neza, bigatera ikibazo ku bwigenge mu gikorwa c'abaserukira abandi mu vya politike mu bihe vy'amatora. Kuri uyu wa gatanu ruheshi izo ntahe zarerekanye nimba amatora ariko arabandanya aba atangorane nini ibonetse. Imishamirano bifatiye ku bwoba, gukubagurwa hamwe ndetse n'ico abanyagihugu biteze bikaba bicibonekeza mu bisagara bitandukanye harimo na Bujumbura, nk'uko bishikirizwa nabo bakenyezi twayaze kuri uwo munsi w'amatora ngaha nyene i Bujumbura. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye tuyasozereye ngaha muri iki gitondo. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye rero mwese mwadukurikiraga muri mu gihugu cyacu Burundi, abari mu micungararo itandukanye, abari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika. Ntabashije kudondora mwese, ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe, tutibagiye n'abadukurikiraga bari mu makungu ya kure. Mwese mbashimiye kuba mwari kumurakurikira amakuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza muri iki gitondo. Reka rero mbabare ko amakuru yacu y'iki gitondo tubaye tuyasozere ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko
gusa niba utaravyondo sabone ndetse na partage reka mbanze ndakwibutsa ufyonde kugira uzura wa mbere kubona amakuru y'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza kuri ino munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV.